Umva jewe ko twako tukinajya aca mu gateka mbe ndaja kwiga ndagenda ndiga ngaruka nsanga umwana yagiye. Ni kuvuga wowe napfuye nta n'uzosubira azuba nawe nagiye. Urumva aragenda akarara mu gahanga ugace wice ugatuza. Umviriza umwana n'umurondere tutakumva gushwanga. Nta muntu umaze kuranga umwana ataboretse. Umwana yubura gute yagiye mwijuru. Neza tujya. None muje mu murondere. None muramije umva uraryohe ko umwana atari karaboneka ngaho. Nego twamurondeye twamuze kandi kijyambe. Amazi minsi agenda kuyega batuka. Na Jannet ntazi yaje. Yagoye kwera mu gutse. Oya. Ariko cyubatse ko mudakumeye neza mu mutwe. Ahubwo no kumubaza ahantu sigaye aje kuyerera. Ndamubaza ndamukuye nico cyane baza ari mu miriko naga. Umva mukomeza kwe kukazi inshika ndondera n'umwana. Umwana ari he? Jewe tari kumugora. Umwana. Nana ari he? Fisimana Fisimuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo Muzi kubesha papa nomeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa nerekeza papa Baba bigerebere danana benanana na miziya na Jera bigayera ngetera nuzi kubesha papa nomeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urayerekeza papa. Hola people, when you just dance. Dancer. Bongwiki. Dancer. Hola my people, murameze neza. Banza munyishure murameze neza. Murameze neza. Ngene vibe bano bantu kweli. Turi wane. Atiri waraneza. Turi waneza kabisa. Hama nashaka kukubamenyesha ko prank. Rego utipresenta bakubonye iryambere. Abambonye iryambere nitwa amazina y'abavyeyi nitwa Himbaza Joshua Nisi. Hama nyene nayo nishiriye ko nitwa Just Dancer. Just Dancer. Yeah. Ni umudancer. Mukurikirane kuri Facebook, TikTok. Hama nshaka kubipfuriza ko mwira fresh. Kandi kabaryoheye. Inki. Prank. Prank. Sawa prank. Nakwagiye umwana presentinde. Yarakohaye mu nyuma gira wewe. Achiri warara. Hello guys. Yes. Achiri warara. Mumeze neza Jendi wanene. Postinze kare kuri Facebook kuginge nyinshi. Umuntu. Yapostinze yafoto. Ariko ngo ufise akayabagu kenshi. Ndira ku mutima myiza. Ufise abavyeyi bangarurira neza. So, what's your problem? Hama, nitwa Lasya, ayinkamiye ku mazina nahawe na mama wanje n'abavyeyi banje. Hama ku mazina nihiniye kwanza ni mama yari inyangereyeko. Aina Alasya, mama wanje akazi Aina Alasya. IG, Facebook, TikTok nitwa kwa nyene Aina Alasya. Eko. Munkurikirane kuri TikTok, IG. No musini prank ewana. Yo mwoti kabisa nifu. Haza kuva umwoti. Sawa. Mama pata. Ya mama bibisha kwatekere. Hemi ntababeshe. Ya ntababeshe. Mwavuga makomate ngo navuga ngikimikirigi. Ewe aravuga ni n'umudanseze bakumudanseze cyangwa umudanseze ni n'umucaci mwiza karaka karabacapa nanje ko gutamba n'umudanseur ujyanye n'umu actrice vuba cyane barabona filme ya Alasya irakazi hama nawe n'umucaci mwiza cyane n'umudanseze diera kandi areke kubabesha aravuga ongeya. Hello guys, ndabaramukije aho muri hose.
Hello guys, ndabaramukijaho muri mwese. Je nitwa Alicia Dier Ngabire. Nashaka kubabwira ko tumeze neza, namwe ndabaca ko mumeze neza. Dutegure prank papa. Urumva wewe nta ma platform uwo ni ya filme gute? Ya kakana ya n'umusitari ata secret superstar platform iziwe narashima kuzigaragaza. Platform nimwe agafise. Zifise narashaka kuzigaragaza. Facebook nawo nyene. Facebook karakaza afise abantu benshi. God, usaba kandi. Sinibuka. Nene abana b'ubugute cyose ko jera gite Facebook ntari imyaka ingahe Asiza. Kina myaka ingahe ndo. Nakareka mubwira abafana bawe n'abana. Akiri wari. Bamwita mama pasteur oyo. Ndabakunda. I don't want peace. Shawe sivyo mama nawe yagukunda. Atekereza nkanje frame. Wahejeje none? wihenda usubire bya bintu byo kutavuga n'ingene uri umuguruganyi wewe uri umuvuruganyi uvuga gace bigira ngo ntuvuge hola people vuga rwose kwa kundi nyine uvuga hola people Ndakunda. Ikindi ubwo ko tugoye tumutegurira prank papa Medine dutegurira prank papa. babwire bereka abantu ko bameze amenyo Nana amenyo yaje kwe. Kuri kigwara akacaguma y'ikinyari. Hola people, amore imana bane namwe ni MamaLao nkuko bisanze Madame Kezimana mama batoto ako prima nk'abantu boharira ngo sindi MamaLao hangariya batoto kure na kure hangariya abo ine bari kuvuga ubwanyu majirika nayo sindi presenta wese uce presenta ndagufatiye kamera mama wabo Fanira Vine solution woman and mesh je urumva fise mesh ayo munyita nayo niyita n'abandi banyiturumva ni mesh welcome rero kuri YouTube channel yacu ni Solution Couple YouTube channel ko yitwa turi mu muryango wa Solution Family umuryango w'amanyempano batandukanye twifuza ko muze muradusupportinga mudushikikire nimwebwe ba boss bacu nimwebwe nyine bashiri bacu kandi mani baho mugisha mugejeje mukora turabashimiye ariko kandi share kandi abatumire muje kuri YouTube channel yitwa Holy Mount Ministry TV hariko haraca ku bintu by'ijambo ry'Imana biryoshe tuze turi ivyo tucemo tuze turibuka twiyegereza n'Imana abantu go bapenzi nuko rero uyu munsi twateguriye prank Ati ndi yamayikira yatsinzwe aca yikankamisha kacabwa ngo ni burofa uyu munsi turaraba safe ngo nawe babwiye baramutse twumvise nawe rero nawe ndimwo urimwe neza ni wane ni waneza hola people mumeze neza je nk'ibisanzwe ni cameraman DJ Safe ndabaramutsa cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku Islam n'igifungo ciza kuri mwese. Jumpeje gufata gaftari hajya burije kwe gaftari kari sawa. Okay, hanyuma rero je nkuko mubizi ndi team MamaLao muri prank. Shabaranzi noneho no musi asha team ntare no musi mwihangane ako rero ku bintu tugiye kumukorera uyu munsi hajya ni umara ubanza kwibabwira canke cabazovyibonera okay naije gaje nagiye uza kwicira Hagati kandi nyene bibabwira shaka sawa reka rero twumve ubu rero reka ndaba ahantu ukuntu tubigenza siko bimeze hari kindi ntababwiye tubibwira kubera atarashika
gusa umwanya yari yambwiye ko yuga yagombaze nyine mukabona nayo tube turavuga iki je nahejeje kubara mutsa nta majambo menshi mfise ndi mu gifuko ndi mu gifuko ariko n'abantu mwabaciye amazi kuri muri imbere ya kamera mwigira ko mutavuga haro no je urabona yaba mvuga cyane ni simba mfise na sheri none arabaramukije cyane avuze ngo amahoro y'Imana bane nawe. Okay, Josh tugirere ikintu wewe ushaka kutubwira. Jewe kweri mfise ikibazo. Jewe nubwo ntonda kenshi gusenga gusa ari ikibazo mfise. None ko pastor atubwira ngo ramutse umugenzi wawe mwicaranye ngo usa n'Imana. Hama bajya ba Victorious nabo ngo na usa nawe. Oya na usa nawe. Mbeni y'abantu. Ya Victorious. Ikibazo kweli. Ikibazo ufite rero ni mugani nyine ako kantu n'akabazo. Kukana n'akabazo ni baduha inyishu nyine ngira ngo bavuze ngo nta usa n'Imana. Pastor bakavuga ngo bwira mugenzi wawe usa n'Imana. Ariko kandi banatubwira ko Imana yaturemye mu ishusho yacu. Yego. Bariya baririmbye rero. Bashaka bahindukira mu gitabo nyine bakavuga ngo nta n'Imana ntacyo bisa nayo. We mama pastor. Mama pastor tuhontu. Mama pastor tuhumucha. Haleluya. Amen. Mu bisanzwe bajya bavuze yuko atawusa n'Imana bashatse kuvuga yuko nta muntu wasiyokora nk'iby'Imana ikora. Amen. Yo mpamvu rero cyavuga ati ntawusa nawe gusa mu kuturema turemye mu ishusho ryayo. Amen. Hama bavuga nabo ko ubu yaturemye mu ishusho yayo ariko ntitwoshobora gukora ibikorwa nk'iby'Imana ikora. Haleluya mama pastor nawe akadutaye. Weho madam. Madalena yasigura ibihaye. Okay, nawe natubwira abantu wewe wavuze wewe. Ejo ngaba. Icyo cyose ni siyatwaje inyisho ayumvise mama pastor yaguha. Atubise. Akumvise. Abandi batohe muri commentaire ibyumviro byabo. Oya mama pastor je numvise yagiye je. Kinanje numvise umwanganisho nyene. Mama pastor akoze cyane. Amashukwe na yawe. Upate hewa. Sanga na bigelegele. Wagira gutena lelelele. Ntabyonze. Okay. Nta chamfisa no kuri. Nanuvuga ati ndabakunda. Oya, icyo cyose ugira abantu. Mvuga ati ndabakunda nabapendaga sana. Oya hora. Nuko ndabashimira kuva mama ya créa YouTube no abafana gifise no aribo bagihari hongeye ko nabandi akubaduka mubandanye mu kumamuduka. Twabakunda cyane. Sana. Nana nawe. Makofi na bigelegele. Warabifite ibintu byinshi rwose agomba vuba. Abivuga kamera itari kiraka nk'ubu nacanye kamera ntivyo ku. Kamera gawe yose bayo. Okay. 6 ans. Très important. Vuga. Vuga. Vuga menaki. Vuga nanasi. Vuga hola. Wagwa vuga. Nara kimushimira abantu. Wow. Nara tukutafise n'abafana benshi breve. Hari ikindi kibazo mfise. Abantu bazi mate ni bande kwanza? Mwebwe nyine muyiga. Hariho wowe niwe wigize mate, niwe wigize umuntu azi mate sana. Karenda kubaza. Kazo kamwe. None cyane. Saba ko umwegereye. Safe. Kamera hano. Ino foto. Bayigize kuri eshere zingahe? Bana yakumika grade. Cyaba nani. 1 sur 50 centimètres. Ego.
none tumenya gute ko mutatubeje rega twe turiga mate muhe mikro nivyo kweli kubera yambajije basi kubera iki hajya tubona ifoto umenga ni ntebe mukayikwirako muri banini bashatse kugira tuvuge ukuntu nyene baba bagabanyije none bayigabanyije NC50 kubera niyo nyene ari ntoyi none iyo ari nka 2 siri 50 cyangwa ari 4 siri combinante kubemeze gute aba ari ndende cyane Aramu mafyata. Mana tuyishira he yo Hariya mukabati hariya. mu kabate reka ndayishire mu kabati adakunda kura oya na buraza ndaza kukubwira oya na nagende kenda mu kabate sifunyarutse cugenda ugurewe Jannet nkake mana shira ngaka sawa Zena ni karasiti. uira sifunya kwa Jannet ntakutaretse Jannet ntakutanga kugamura sawa ndabiri Nukuri mama ntabyo tuzi. Jini baza ko mwako mudakuje no mu mutwe. None abatemye mwe muri hehe? Nise ko imisi sinabandi babwira ntumvane mu muri hehe. Shushu. Rebecca. Good. Karibu. Good. Yes. Kumwe muri mu nama. Nibakubwira ibyo bagize. Rero rero kuri ko utamura byumvuye ku shungu mugumana. Habaye ikidi. Nawe cyangwa kinana nisi. Cyanda mutumari nyuma singi yashake. Ha muri cyama kaya masa rawunyi saa 3 yagize. Habaye kinone kumingaye. Habaye. Nikini? Cheni nana yabuze nana yabuze yabuze gute urumva jewe ko twako tukina hajya aca mu gateka mbere ndaja kwiga ndagenda ndiga ngaruka nsanga umwana yagiye araje ntibi Jesinzi ntaje navuye ku ishuri ntebye. Umva ngo si hawe. Tena narinde no ko baza no kundamutsa ko bavuye ku shuri baca baza kundamutsa mu shyamba nta numwe yigeze hata kumbereje none wewe gutegeza uringira ko umuntu yabute niba benje nako ko bwa turi ku kazi kuko none ngaho mvura kumbwira ko nimba umwana yabutse ukaba wicaye ngata na kimurambiye wowe uvuze ngo byagenze gute uvuze ngo byagenze gute twego turakina ngaha mu ibaraza acaranyika je naciye nja kwiga ngaruka nsanga yagiye none diye wewe uri umuntu muzima ko aba ari umuntu muri kumwe yacianyika yagiye mu ijuru rero Oya, je naende hari inyuma nawe muhamagarinisha ati ngo wigwaze cyo gufise test. Nana nawe yarari ngaho ariko arakina.
Ibaze kuva sangapi urana ko leta katatu. Nunenga wumva uri kuvuga iki kuva sangapi n'ubu turisanga kinyi bitarabimbwiye. Jewe nyine maze n'imisi ntamubona. Urumva ntabanga. Umaze imisi utamubona numva ntabanga. Ega basi yaje kuyerera ahama akaje. None aje kuyerera uri gukora iki? Ujeje iki? Nika bino shaka kuraba umwana benana angana kuriya nkamuraba. Nana sikuze. Aboneke sinkini ko kudutera n'amajambo umwana aboneke unyene. Muri ko muranyura. Mwamubuze gute mu mugura? Twese twamurondeye na Jannet nawe yigeze abona. Twese twamurondeye. Mama ari amushimba y'intawe yine ntojya. Na mwajya nose twamubuze. Nuko bagenzi we twamubuze. Ubwo niba ushobora nyajenga bakaba bagiye baja. Oya. Ariko nk'uri ko rambere yuko umwana yabuze ukaba wishenga warangije amaguru umva none kumbwiye iki kwera. Ega beje. Jembe binjana na bisigaye bintu si wazi ko jari hose yararahamaraza bukeye. Reno unyingira ngo uvuze. Ariko shije no zikata sono office none umwana yura hanze gute hamaje sindabimenye imbanga. Ni kuvuga wowe napfuye nta nuzo sura azuba nawe nagiye. Urumva aragenda karara mu gahanga ugace wicara ugatuza. Umviriza umwana n'umurondere tutakumva gushwanga. Nta muntu umaze kuranga abo umwana tabonetse. Umwana yogura gute yagiye mwijuru. Neza tujya. None muje mu murondere. None muramije umva uraryohe ko umwana atari karaboneka ngaho. Nego twamurondeye twamuze kai kijyambe. Amazimisi agenda kuyera tuka. Na Jannet ntazi yaji twese twamurondeye. Ntazi yaji aje kinga. Twese twamurondeye. Ega twatumye n'abantu bamurondere Jannet n'ijyambe. Jannet yakumugora bege n'itereka yangu. Kaije nitaragwaye. Yagoye kwera mu gute? Oya. Ariko cyubatse ko mudakumye neza mu mutwe. Ahubwo no kumubaza ahantu sigaye aje kuyerera. Ndamubaza ndamukuye ni cyo nabaza ari mu miriko naga. Umva mugobanza ko kukazi inshika ndondera n'umwana. Umwana ari he? Jewe tari kumugora. Umwana. Nana ari he? Nana jese ndamuciye ko ngaho muri sala. Umuzari. Nana. Singolana. Kuri bari kurondera abantu kuri ngaho. Kuri kumugumana. It is a prank. Usigaye ndio fadaku. Nenga mshaka kumeza. Ariko jana usigaye ndio kweli. Turagufasha basi. Twese twagobe twiruke man. Atari mbona nanagiye atari kumwe n'undi mwana wo ngaho. Uri mbona no kwishuro atahari wenyine basi. Nanagiye hanze ibintu by'amafaranga araguhenda kunyinyegeze. Hello. Usabira ndogire cyangwa nayo ngana nimeze. Ntabwo bagiye n'abandi. Ariko arasabye nawe uko usigaye ibintu by'amafaranga cy'uburofa. Ora people turahatswe. Basi nabwire cyane ngo Njya mukajya ni uri wa fake kweli. Muri mu bisanzwe wa fake gute. Niko turakugira amazine. Mu bisanzwe umuntu ufise ngambo sanze cyane. Kariya cyangwa nanje gujana canke wamenye no kutukwera ngo ni prank. Ubusha se. Tera twonyone. Plan. Yateka bana tena nje kwa telefone mu general. Gomeze ko tangwa raba Usabye uri mu buzima mu bisanzwe sanze ari office. Uza urambwira ibintu ngire. Cyane ushabunze. Shatwakizi kosa bugerere bwa ndakubwira nsaze kubwira ibanga nyene rifati muri bwira namwese. Jannet twibage kumubwira ko tuko tugira prank. Ibanga y'uburo. Iya jenge kwe prank sinogira ngiyi. Ariko nisusiga cyo kwe prank y'uburo fa kwe. Ngumbe to what ngadi? Oya wewe bisi Mama kumejua bank. Ahubwo. Ariko kana gani nziburo? Tuburo
byahereye Je prank iyo mumva bakumva ngene mvuga nabi gusa muratomboye simvuze nabi. wabivuze none wajatana waruhaze kubamira we jale we. Wabonye no prank kujamo wewe nawe kujamo timu yanjye tuzoturagira prank nzima wabonye ibige umuntu avyishe Jannet. oya bra erega Jannet rero muri timu yanjye buya yaravye yabibonye avuga ati kaya nibyo Jannet muri timu yewe jana timu nzima timu y'abantu bazima sigamwe prank ihomvye nkiyi yahomvye wewe utari gukuma basi uco tubyata sawa ni muze tugende kusubira kumurondera uyu baba bari kumwe ijoro n'umurango yavuze ngo aranyitse gatuze mw'ijoro none umwana ngo bamwari kumwiga kera ninzi ngo babuze haya numvise ndurundi muge bari babahaye iminota 5 ariko Jannet yabanza akarindira gato mu iminota 5 barabaye iminota 5 sawa ntacyo neza urafara mutaba abakunzi bawe rero babwiye ko ari turofa ngiriya mukabati genda sefida wabonye rero umuhungu kuri kuri afite baboneka nari nzi prank ubona ko zitari seri wese nawe nabwira n'umuntu w'umugabo simba isigamena kwa isi yose uco muryango uco ni turofa rega ufite nisi ni umuntu w'umugabo mvuye kuzama musha muri prank nzima heraba yaba ari ngiyo nateguye mwese mwa muri ko murarira wa heraba nawe hashobora kuboneka icyemezo ko washavuye raba iyo minsi n'imiti yahanze mubwira ko umwana butse mwasanga mwicaye mwarangije amaguru ndizwe tugira iki ariko warifunye wambwita umwana yabutse ejo ukiri umuntu ari ku kazi ukaca ugira amastress uri ku kazi cyangwa ukaca ugira kirazira kubwira nyine kamera mwashyize bambe mike mwashyizeho abana n'abadamu nayo apegenda kawe ni kubera utarira hajya iyo wari kuba warinze nditwa niki iyo prank wawe kari burofa muhungu wanje uvugishije ukuri Jannet yabyishe Jere yishiki Jannet Jere mwari bamubwiye kari prank ari kubanza akabaza ati nibiki kirageraga ahubwo bahaswe kumpitara ndamuciyeko Yamina nawe bakubwiza mu kabati ibatemiro namubwiye cyo mu kabati acaja muri sari wawe Prankira heze ndabwiye ikintu kimwe mutari muzi kuri prank ujya prank isaba abantu bose bayitegura hari abantu bagenewe gutegura prank nka prank wowe nabwiye nta bunyamosozi wagize prank nagiye unyagize ibintu cyagihe demiriko bintu byibuka ngene wari zisumu prank rero uyigize ukira prank ugashira mu bwenge none oya hari prank nimwe wowe ugira wemera wowe zose utuvugana oya ni mbo ni yari yafashe ari bino biposta byapfuye ni biposta byapfuye naco urakuposta itabona Dama mvuga ati nzuburofa ariko njye wantuivu ati nwanahise none mumaze ko kunteza murataze Hapo kendaki. uvuze ko gute waravuze gute nawe Mudati mama ko mama planke kujimukira nzuburofa byo akatajumukira Cank zama muvuga ko ari zuburofa ariko iziwa ni nko ko ziba ziri seriye mukobwa wanje izonje ziba zishushe oya yakubwiye wowe umugenzi w'uburofa nawe natakubwiye nzuburofa
ariko Sezera n'abantu. wa mugani Neza na yanjye. Ntacyo yigisha. yigishije abambona prank zindi hari icyo zigisha sinzi Sefu nawe araduciye amazi. oya ngomba gusa gusa ndi timu yawe barabizi ariko iyi prank singo bikirisigu Akagaziko bisigura yuko kirazira guhita uvuga amajambo wihuza utaramenya ukuri kukintu. Wewe nibona ko yaradusohoye ngo tugende twese ngo dusohoke ngo ngo harabana. Nene nk'umunsi we no kuvuga no cyanicara ngo numvize ngo ukuri kukintu. Urabaza kwanza mumuheruka sangapi yari yambaye gute kumenya yuko kuri Facebook yawe wawe kucuvuga turangire umwana yambaye ukuntu yagiza yindi nawe twemera kugafise prank wari kwandika ati na turamubuze ubona naho ngo dusohoke ego kweli wabonye giye kutari serieze mbega. Wabibonye kutari serieze nabukebuka. Kadewe yari serieze muri Ariyo muntu nari nzi ko mfise. Diera, wabonye ibyo utanguye kujamo bitagira. Oya. Hajya wowe wari kubanza gutohoza neza bukebuke. Umuntu no munsi ngo masororere njye. Umuntu muzima, ndise munini. Umuntu muzima ni Jannet. Jannet byemera. Jannet. Genda ugura agafanta unwe shambo. Nima, urabona, utanikaze yose. Jannet ni umuntu muzima kubera prank arayerekanye ko ata prank muzi gukora. Sawa. Ejo mu gatondo imbere y'uko ujya ku ishuri prank ya imbere y'inzu kubera we n'ukimfana sigaho ujya muri prank atakamaro zifise kandi gwazozo narurahinduye we musanze wari umuntu wacu ariko baguhenze wabona abantu batari baguhenze hajya musanze gumwe bateza kumubwira gutya kandi uti uyicunge mu byo uvuga akanta batunye umwana ngarabuze Bye bye. Kupa. ndetse nuko atsinze Niki. Basi. Prank yawe yapfa prank zo musi zose nizo kufunga. amatara aragufashe Eneso amatara aragufashe Yamaza kupera. Bye. Hola people, bye bye. Ya ferinze cyane urishimira. Yes. Sosiguye wishi. Ajana. Tubikoze bye bye. Abakobwa. Kakase. Yeah. You.